Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iri joro dasanzwe, ijoro Imana ateguye ku buzima bwanje, ijoro Imana ateguye ku buzima bwawe. Uyu munsi wa gatandatu, umunsi udasanzwe, Imana izi neza ko iduteguriye ivyiza, nubwo Satani adupangira imigambi mibi, ariko Imana yoyo idufitiye imigambi myiza. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Iki ni kiganiro c'ishengero rya Hope Church, ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe, ni kw'ibara rya 12, ibara rya 12, uvuye ku G11 ucuja ku G12, benshi bita igimbaho. Naho dusanzwe dukorera, abandi bakagita ya mabeni, abandi bakayita ku kibuga. Ugeze rero kuri iryo barabara ryo kumbaho canke iryo rya 12, uvuye aho amabisi akatira ku G11, ucugira intambwe z'Ikenya gusa ugashikira ku ibarabara rya 12. Iryo barabara rya 12 uginjiyemo gusa gatonya ucubona ishengero ri muri clôture, hama hariho portail ya bleu, portail yanditseko Hope Church. Inzu ya mbere nyene iri hafi ya portail iri mu rupango ni etage tubatse mugabo tutaraheza, hejuru tutaraheza mugabo hasi amaze guhera, mugabo hasakaye hejuru, mugabo inzu yindi ya etage iri hejuru ntirahera neza. Rero iyo ni adresse kugira ngo bikorohere kuhamenya. Rero ndagwaye kaze rero muri iri joro ridasanzwe, iri joro ryo ku munsi wa gatandatu, aho turiko turiga kubijanye n'ingene habaho umunsi mubi. Satani arashiraho umunsi mubi kugira ngo umunsi mubi ukubere umubi nyene, maze ibintu vyawe byose bibe bibi. Ego reka ndakubwire, buri kwezi Satani arapanga, ego nuko kwezi kwindwi Satani yapanze, nukundi kwezi kumbure ku8 n'ayandi mezi Satani abandanya arapanga ati uku kwezi naka azahure n'ivyago. Sinzi ko biragushikira urundi munsi ukabona harabaye ikintu kibi ntigifa kuba uwo munsi nyene, kiba carateguwe, kiba carapanzwe. Satani aba yarateguye umunsi mubi ku buzima bwawe, canke imisi mibi ku buzima bwawe. Hari igihe bitaba umunsi umwe bikaba nk'imisi 2 canke 3 bikabaho. Satani akatega akiyumvira ati uyu muntu ndamugirira ikibi kibishe. Ego ntubifate nk'ibisanzwe ndiko ndakubwira, ariko ndiko ndakubwira ibintu by'ubuzima kandi ubuzima bwawe. Reka nkubwire, abantu bapfa, bajya bapfa suko baba barigeze gupfa. Hari umuntu ibaza ko atari mu bazopfa, oya, ariko uwupfa buri kwezi harapfa abantu, kandi nta kwezi gusiba gupfa kw'abantu, kandi nta kwezi badahamba, kandi nta kwezi muri morgue badashiraho abantu, kandi bajya abantu bashiraho baba bari bazima imbere yuko bapfa. Ego harabicwa n'amaaccident, harabicwa n'ibina biriya, nta ubizi ko muri Satani yapanze ko nawe uza kuba muri bo, uza kuba baza gupfa. Ariko turaza gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Ibipango yose, imigambi yose Satani agufise ko ntihagire n'umugambi numwe uba ku buzima bwawe. Vuga uti amen. Ego cyane. Satani arategura, sinzi ko murumva abantu bagize ama divorce bahukanye, sinzi ko murumva abantu batavyara, sinzi ko murumva abantu bafatwa n'umugera wa sida, sinzi ko murumva abantu bafatwa n'ingwara za diabete, ikivyimbe mu nda, sinzi ibiki byaduze no byamanutse, abantu kazava ngo afise ikivyimbe mu bwonko, abone ngo afise cancer n'ibindi. Ivyo byose ni ibintu Satani aba yateguye. Murazi ko Satani ari we mwansi w'ivyiza, yama yipfuza ibibi ku bana b'Imana. Ego rero uwo munsi umuntu afatwa n'ikivyimbe cyo mu nda canke cyo mu mutwe canke byaguduze byamanutse, uwo munsi Satani aba yawuteguye. Ariko dusenze, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko dufise ubasha bwo guhagarika imigambi yose ya Satani. Dusenze, uwo mugambi Satani aba afise ku buzima bwawe n'ubu kibaye. Ego unyumvirize neza, untahure neza. Turasenga, Yesu akakugirira neza, ivyo Satani yapanze ku buzima bwawe ntibize kuba. Ego rero ntiwisamareko, ejo tuzaba dufise amasengesho, yo gusengera umuntu wese ashaka ko bihinduka, ntihagire ikibi kigira ico kimugira.
ntihagire ikibi kigira icyo kimugira. Ejo tuzosenga tufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura isaha 2:15, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10:30. Ndaguhaye kaze rero ku munsi w'ejo aho kwishengero rya Hope Church. Ntihagoye nahavuze, ntihagoye, ni ibarabara rya 12. Ego ni ibarabara rya 12. Ndaguhaye kaze ntiwisamareko, ubuzima burazimvye. Ego ejo isaha 2:15 canke isaha 2:15 canke isaha 10:30. Ndaguhaye kaze uzoze tugusengere. Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Erega hari nigiye byo babiriko birarondera umuryango wawe. Sinzi ko murumva imiryango usanga batemanye, baroganye, bapfuye amatongo byaduze byamanutse, ugasanga cyangwa asanga mu muryango hari umuntu agwaragurika, cyangwa ugasanga ivyo byose Satana bitegura. None niwe wenyene atarazi kwicungera neza ku buryo yamagwaragurika. None kubera iki umuryango wose niwe wenyene agwaye umutima, niwe wenyene agwaye diabete, niwe wenyene agwaye ibivyimbe, niwe wenyene atavyara, niwe wenyene. Hari ibintu Satana aba yateze avuga ati uyu naka ndamufatira aha muri uku kwezi mu kiringo ikineke. Rero ku munsi w'ejo tuzogusengera Yesu akugirire neza, akwiteho, akubabare. Reka nakwereke, reka dusomere ijambo rijanye n'ivy'imisi mibi ko ibaho. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo, kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, imisi mibi itaraza. Kumbe imisi mibi iraza, irabaho. Reka tubandanye uwo murongo nyene, havuga ngo igihe kitarashika aho uzovuga uti ntakikinezera. Mu minsi mibi nta munezero ugira, uravyumva nawe. Habayeho umunsi mubi nta kintu nakimusanga kikunezera, ko ibintu byose biba bibaye bibi, ibintu byose biba byakubaranye nabi cyane. Ego cyane. Rero uzoze ku munsi w'ejo tuze tugusengere. Reka ndakubwire, hari ikintu ushobora kuba uri kurafata ko minenerwe, wibaza ngo ivyo biraba bandi, ngo abapfa ngo nibajya nyene, uwapfuye ntasubira gupfa, hapfa undi mushasha. Amaksida sinzi ko birashika, amamoto kava mu quartier ariko aragenda ari amamoto V-Trane senkani, mugabo moto wewe uriye ko akabariza kugira accident, ugasanga wavuye aho uvuye Satani yamaze gupanga ati biza kugenda uko, biza kugenda kuriya, biza kugenda kujya, ugasanga agakinga konyene karakugonze, ugasanga kwishure honyene barakwirukanye, ugasanga ibyashara byawe baravyivye, ugasanga muhira barakweskrotse, ugasanga mu kazi bagufashe nabi, ugasanga kazi biranse, ugasanga ari ibintu biriko biraba nawe wenyine ubwawe bikagusiga, ukimvira ati mbege ibi byagenze gute. Kumbe ni imisi mibi Satani yateguye, imisi mibi Satani yapanze kugira ngo ibe ku buzima bwawe. Abisirayeli byarababayeko, abayuda bari bibereyeho neza tankomanzi, ariko Hamani abategurira umunsi mubi abifashijemo na Satani. Ni Satani bibateza, ujya akora ikibi siwe, ni Satani babimuteje, kandi ntubone uwo muntu ahubwo ubone ikiri nyuma yiwe. Yesu ashime. Hamani arategura ko bategerezwa kugira umunsi mubi, Abisirayeli bategerezwa kugira umunsi mubi, abayuda bicugiye bategerezwa kugira umunsi mubi, bicwe baherengeteze mu bihugu 127 byatwagwa n'umwami Ahasuwerusi. Ibaze nawe, umwami kazi ni Esiteri, ubwoko bwiwe abari bwo buhonywa mu bihugu vyose. Ibaze nawe, ibaze nk'abarundi mu bihugu byose barimo, uhereye mu Burundi mu bindi bihugu, bahowe yuko ngo hari umurundi ngo atapfukamiye naka. Ibaze nawe, umurundi atapfukamiye naka, bagacavuga ko abarundi bose bobica. Ibaze nawe. Bwana saide sana. Rero reka nakubwire, imigambi mibi irabaho. Satani arifuza ko ingene yo guherengeteza wewe n'umuryango wawe wose, kuko Satani yace yumva umenga Hamani yocakora kabisa abayuda bose bace bicwa mu bihugu byose. Ariko turaza gusenga ku munsi w'ejo, tugusengere wewe n'umuryango wawe, wewe n'ivyawe, wewe n'abawe, kugira ngo imigambi Satani afise yo ku munsi mubi, yo ku misi mibi, ntihagire umugambi numwe ugira icyo ukora ku buzima bwawe.
nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 10 ngo nta kibi kizogira ico kikugira ngo kandi nta n'icago kizokwegera ihema ryawe. Iryo ni sezerano twahawe. Ingo rero tuze tugusengere kugira ngo iryo sezerano nawe rize rigushikeko. Ego cyane. Yesu aguhezagire. Yesu akwiteho. Yesu akubabare. Ugira ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha, ijoro ryo kwitabwaho n'Imana, ijoro ryo kubona Imana. Ejo ku munsi wa Mungu inkoko niyo ngoma uzuzinduke kare. Saa 2:15 tuza dutangiye amiga ya mbere. Isaha 4:45 tuza tugize amiga ya kabiri. Isaha 10:30 tuza tugize amiga agira gatatu. Reka ndakubwire kandi ku minsi ya kane turafise ikigo tugo turiga ciza cyane kigaragaza ingene Imana hari gihe Imana itevya kwishura abantu, ariko tugo turiga ibintu bitanu bituma Imana itabiki gutevya kandi ku masezerano, ahubwo amasezerano yawe anyaruka. Ego tugo turiga ibintu bitanu bituma amasezerano yawe yoca anyaruka, ntibibe nkuko vyahora biteba. Erega guteba ni bibi. Hari gihe uza kurongorwa nimba warasezeraniye umugabo ukaza kurongorwa kandi utakigira amenyo, utagishoboye kandi kuvyara waraciye, ugasanga uronse imodoka utakibona warashaje, ugasanga wasezeraniwe ivyiza none uzobijya gute kandi atamenya ukigira. Bisaba ko dusaba Imana tukavyuguruza bikanyaruka maze nawe ugashikirwa. Ku minsi ya kane nivyo tuko turiga. Kuwa kane twamatugira na deliverance ni saa 11 kugeza saa 12. Ndagwaye kaze rero, ndagwaye kaze kugira ngo Yesu akugire neza, nawe akwiteho, nawe akubabare. Reka ndagwe akanya wumve intahe z'ivyo Yesu yariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ntituza kugira intahe zose, tuzakugira intahe nkenya gusa kugira ngo nawe uhezagirwe, wumve ivyo Imana iriko irakorera abandi, nawe irashaka kubikugirira. Ego kaze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe. Nanje ndashima Imana cyane kuba ndi hano. Nukuri mubanze mu nkomera amashimana. Hama ndi hano shingira intahe umudamu wanje. Umudamu wanje ari ruguru. Haheze kiringo cindwi zitatu sengera hano. Enze aragenda kwa muganga imbanyi ravayo. Hama baramucura arataha, ariko dogiteri amubwira ati naho twagupimye uzugaruke tukugirire ku garafi turabe ko hariho ibintu bibi byo byasigaye mu nda byo kugirira nabi. Basi rero ko wa Mungu heruka yari yambwiye ati uraza kunsengera. Hama niho ryari kwa gatanu yasubira kwa muganga ambwira ati nukuri dogiteri yampimye asanga ndibungenze. Hama mu nkomera amashimana kuko n'igitangaza kuri jewe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi. Hama naje magaze nganshima Imana kubyingwara. Nari maze igihe kirekire cyane gose mfite ingwara, sinovuga ngo mu mutwe honyene, sinovuga ngo amaboko yonyene canke amaguru yonyene, urumva umubiri wose buri rugingo rwose rwari rugwaye. Ariko ndashimana ko kuva kwa Mungu heze igihe bavuga ati batwatura kwijambo ko twakize ingora zimwe nagiye numva mu mubiri ko nkomeye, kandi nuno munsi ndumva ko nakize, kandi n'ingora yarimbujije amahoro. Je nari ngwaye estoma kuva niga muri 4e primaire, ku buryo yashobora kunjyamika mu nzu nk'ukwezi kose kugahera. Haragera naho imfungurwa je nakunda cyane, haragera naho numva ko vyanze, ndavuga sishobora kuyiheba, mugabo ndaziriye bikaca bigaruka. Ariko kuva kwa Mungu vyarakunze ko ndabifungura, kandi nuno munsi ndumva mu mubiri ko ndemurutse icyubahiro kibica Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nanje magaze ngashima Imana kuko kuhejeje kunkorera ubunyene muri kano kanya. Yari rya mbere nje muri runo rushengero Hope Church, ariko ibitangaza bihise bimbaka ko kanya nyene. Nari maze umwaka wose mfise ikibazo cyo mu mutwe, umutwe ukashuha, hamwe byarashitse birambuza no kwiga, ariko umukozi w'Imana ariko arasenga numvise nkize, kandi numvise ibitangaza bidasanzwe bibaye mu muryango mvamo. Harimo ibibazo, nizeye muri joye yuko ninataha nzosanga
umuryango wasubiye ukanywana ugasubiranamo. Rero ndashima Imana ukuntu igenda imbako misi yose mu buzima bwanjye bwa misi yose, kandi kabiherutse no kundosa akazi. Mumfashe dukomere Imana amashyi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi nanje mpagaze ngashimira Imana ukuntu yankijije kandi yakije n'umwana we wanje. Kwa Mungu w'indwi heze nari mfise umwana yaramaze ikintu c'imisi 3 agwaye ibintu mu kanwa. Ibyo bintu byarigeze kumufata mu mwaka uheze, umwana ntiyashobora gufungura kandi namuvuje ku mahera atari make ngo ndamuteze inshinge. Hama kwa Mungu hagize nyene ko dusenga pasa ko asengera abagwaye. Nyene naradugije isengesho ndavuga Mana kuko sina namuzanye kuri uriya wa Mungu apana uyuheze. Sina namuzanye ndavuga Mana umwana namusize muhira uramuzi kwa mezi imisi 3 atacha afungura aguma arira gusa. Ubu nyene nshaka amasengesho amusange hari afishobore gukira. Burya narashitse muhira turicara hageze ko dufungura nyene urazi ibintu by'isosi ko bibaba mu kanwa. Umwana yarariye kuturusha arajya gose. Nukuri ndashima Imana mu mpera amashimana. Igikurikira ubu nyene jinsanze ngwa amaso naje ngaha mbere nahatse no gusiba gusenga. Numva ndiko ndababwa mu maso umenga ni piripiri bansite mu maso, umutwe gumunja inose mu bitugu nariko ndasha, inose mu mutwe bwa rubushuhe gusa. Nyuma Pasteur atanguye gusenga, ubwo nyene ndiko ndasenga nanje nagiye numva ibintu mengo womenga ni barafu bansutse ko nza numva bivuye mu mutwe birashungurutse umubiri wose. Pasteur yakaravuga ngo hariho umuntu ngo agwaye mu ndango ngo amantesting ngo ariko aramubabaza. Ubwo nyene naje numva mukugukanya mu nda ndavuga Mana mujyaye byose nije ukijije. Imana ihabwe icubahiro mu mpera amashimana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje ndashimira Imana kuvyize nkoreye akakaya n'isaha. Umva muri jewe nozi umunezero. Je nari mfise ingwara muri jewe imaze mu gihe. Nukuvuga ngo uza kumbata ikijana sinashobora kugahekenya kubera ingorane yame. Mugubu numva uwo mpa wa 5 no bumara. Ubu zize kwino bimeze neza cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje mpamagaze ngango mashima Imana ibintu Imana yankoreye. Jewe nkuko ndaza habeshi baranzi nari umuvanderi. Ndi umuvanderi hama umunsi umwe ndyamye mwijoro ndabwira Imana ati Imana je nshaka uzompindurira akazi. Sinshaka guma ndi umuvanderi muri bajya ngumanza hajya pese atwirukako. Inumba vyanduhishije. Niho umunsi umwe ari mu gitondo mpeje kurangura naza numva telefone umubosa wo muri vira telefone ati ingo hano ku kazi ndakubwire. Ndagenda ngiye acambwira ati nshaka ndakujane muhira ku kazi. Ndamubwira ati tugende tugiye canda telefona ivyo naranguye ati murabidandaza je ngiye ku kazi. Umubosi turumvikana umushahara ndatangura ndakora namwiziza amahera menshi nakazamfata nabi ashitangura kuturaza mu modokari n'umushoferi twari mu modokari n'umushoferi ukwezi n'imisi 6 je cyambwira umubosi ati jewe burya ndaduze mba amahera nigire amevya amahera candigira nigire canigira muhira cyambwira ati mboje akazi kiwe ndagahevye nzosubirayo kandi sinsubira no kuvandereza ngo manicare muhira nigumire ngaho ngumye ngaho ndaguma ngaho kwezi kwa gatatu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ndaguma ngaho mu kwezi kwa kane itariki 8 niho hari dimanche nari ndyamye mu gatondo ka 11 ndogo radio nshaka kwivizigiro cyanomba ariko ku mukozi w'Imana aca 1:30 igeze bacashaka ko igiganiro ntuze Yesu n'umwami arizo ko Yesu n'umwami acashinga intahe y'umukobwa yigeze gusengera kugira nk'akazi anyamukobwa caronka akazi hama ndavuga ati Imana ngo mananje ndamwandikire message ansengenze kuronka akazi niho ndamwandikiye uwo munsi nyene dimanche ndabona ko message igiye uwo munsi nyene dimanche mu masaa 5 mvuye gusenga nagiye numva umuntu antelefonye aca ndungika igitega nduzi igitega ndakora ukwezi kenga ku misi 5 nza numva umubosi nawe wundi ini Bujumbura yari Buraya acha telefona grand frère
utebwira umuhungu wawe ngo agende ku kazi anefonyera ndagenda ku kazi kise ku kazi ndagakora haca uwundi nyene antefona ati genda ku kazi nyene ongaha nyene aha kumutanga cyandagenda ubu rero Imana arahempezagiye ndabukora bwose yeruka kuntera iteka meruka nugura placera ndashima Imana rero kubyizankoreye ubu nkaba ndiko ndategura kuzoshimira Imana ikimazi kibereye murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je nanje mpagaze ngahashima Imana, sinahora nzi gushima Imana ariko no musi je numva noshima Imana. Jewe nani mfise umwana, namwibarutse uwo mwana akomeye, uwo mwana gushika afise imyaka 3 hose yarakomeye, ariko amaze gukwiza imyaka 4 yaciye agoba ururimi, ntiharashoboye kuvuga. Rero turahura n'umuntu ambwira ati yewe wa mudamu ngo ndakoreka ahantu uja erega umupfumu naragiye, ariko maze kuja ku mupfumu nta cyahindutse. Zica duhura rero mama ni Kenya nasengera ngaharambye ati ingo tugende ndakwereka ahantu tuzuraja mu masengesho. Natangiye kuza ku munsi wa 3, hanyuma nyene umwana ameze ukuntu nyene baramubonye ingene yarameze, ariko ubu uya umwana yatangiye kuvuga ijambo rimwe rimwe kandi atahora avuga. Rero nice nyene ngoma ntangura gushima Imana kuko yatangiye kuvuga. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit aho amabisi asanzwe akatira. Nizere rero ko wumvise izi ntahe zagufashije watahuye urumva ivy'Imana iko irakora ko nawe yo kugirira neza. Ejo rero izo bari dimanche ya mbere y'uku kwezi kwindwi. Ego tuzosengera umuntu wese yipfuza ko kwezi kwindwi ko mubera kwiza kugira ngo imitego yose Satani yapanze ntihagire n'umupango n'umwe wa Satani umushikako. Imitego yose Satani yapanze muri uku kwezi uzoze ku munsi wejo izo bari dimanche ya mbere kugira ngo tubisengere tubikureho tuvyirukane. Imana yatanze ububasha kugira ngo yatanze ububasha ku bana bayo kugira ngo dushobore gukuraho ibintu byose Satani yashizeho nk'inzitizi. Reka ndakubwire imipango yose Satani yapanze muri uku kwezi nutabikuraho mu ntango urashaka gusamara ukaza kugomba kubikuraho hageze hagati habayeho bimwe byamaze kukubako. Ariko ijambo ry'Imana kitubwira ngo nta cyago kizogira ico kitugira kandi nta cyago kizokwegera ihema ryacu. Rero uzoze ku munsi wejo ndagusengere kugira ngo Yesu akugirire neza. Ego benshi bariko bararonka urukiza, benshi bariko baragirirwa neza, benshi bariko baritabwaho. Uzoze rero ku munsi wejo tugusengere Yesu akugirire neza, ukwezi kwindwi kose kuze kube kwiza, ahubwo imigambi Satani yarafise mibi ku buzima bwa mu kwezi kwindwi ahubwo izobe myiza. Imana ihindure ibigire vyiza mu buzima bwawe mu kwezi kwindwi. Reka ndakubwire kandi hari inkingi zine zifashe umunsi mubi, inkingi zine zifashe iyo misi mibi Satani yapanze. Ku munsi wejo rero tuzositura inkingi ya mbere ariyo nkingi nini. Menya ko inzu ihagara ku nkingi zine havuye kwimwe niyo nini, niyo ya mbere ituma bitangura rero kuparangana. Bwana sede sana. Tuzokwiga kandi dusiture inkingi ya mbere ituma Satani apanga ukwezi kwindwi kugira ngo kukubera ukwezi kubi. Ariko iyo nkingi ya mbere nitwayikuraho n'izindi zigenda zikurikirana. Ku munsi wejo rero nubwo utoba ufisa ya bise uzoze n'amaguru Yesu azokugirira neza kugira ngo ukize ubugingo bwawe, ukize ubugingo bw'umuryango wawe. Ego ikindi naco turafise igikorane c'abamama kizomara imisi 3, kizoba itariki 17, 18 na 19. Abamama benshi barakirindiranye igishika, bararindiranye cyane igishika. Ico gikorane c'abamama ni gikorane citwa abamama turashoboye, aho abamama benshi cyane bava mu mihingo myinshi bazoba bahari. Igikorane kizora gitangura isaha 8 n'igice. Ego kizora gitangura isaha 8 n'igice. Turabahaye kaze abamama n'abigeme bageze kuko ngo nta uca umugani umwana asinziriye, kuko nibo abamama bejo bakwiye kuvyiga imbere y'igihe. Ivyingo rero birigwa si ibintu umuntu apfa kwitamo,
niyo mpamvu ndimo nari musanga ingo zisambuka kubera baba babyinjiyemo batigeze kwiga. Abigeme rero turabahaye kaze, abigeme bageze bien sûr, n'abamama rero muzoze, hazobare bigisha beza cyane nka mama Salima, bakuze kumwita mama Wiri, hazobariho na mama Sabina, hazobariho na mama Dorcas. Abo bigisha batatu nibo bazigisha, nabigisha beza cyane. Abamama barabazi ico gikorane cy'amakiba rimwe mu mwaka, abamama barabazi, barakirenderanya igishika. Ni gikorane citwa abamama turashoboye. Utari umumama uri kurabivuga, ucuvuga ati abamama barashoboye. Ariko ari umumama acavuga ati abamama turashoboye. Ego cyane kandi koko barashoboye, murabizi barashoboye. Rero uwo munsi muri iyo minsi 3, itariki 17, itariki 18, itariki 19 z'uku kwezi kw'indwi, isaha 8 n'igice twatanguye kare kugira ngo baronke imyanya yo gutaha, kuko abamama si byiza ko bataha ijoro. Murabizi kandi nitwobareka ngo bataha ijoro, kandi no munyigisho tubigisha ko badakwiye gutaha ijoro. Ego cyane turagwaye kaze rero wa mama we, turagwaye kaze kuri uwo munsi. Reka dusubire kandi kubijanye n'umunsi w'ejo rero. Umunsi w'ejo rero kubera tufise amiga 3 kandi haba ari abantu benshi cyane, ndagusabe ntuzucererwe muri ayo miga 3. Nukuvuga muri amiga amwe avanye ajana n'umwanya ufise. Ego amiga ya mbere aba isaha 2:15, amiga ya kabiri akaba isaha 4:45. Ego turafise nabo ku mugoroba kumbure bataronsaho basengera, ariko cyane muri ayo miga ya après-midi naho tugira isaha 10:30. Turabaye kaze rero kugira ngo ku munsi w'ejo nawe Yesu azukwibuke, aza kugire neza, uzusiture intango. Rero ndababwire, buriya umuntu agutanze kwinjira ahantu, kuhamukura ntivyoroshe. Satana agutanze gufata uko kwezi, kuhamukura ntivyoroshe. Reka rero uku kwezi kw'indwi natwe tumutange, tuhafate. Niyo dimanche ya mbere, nuwa Mungu wa mbere, tuhafate, tukureho ibintu vyose yapanze bibi ku buzima bwacu. Kandi ndizera ko nawe Yesu azokugirira neza, nawe uzogira ubuzima bwiza, nawe ukwezi kwindi kuzokubera kwiza, kurengane neza, amahoro marembe. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Imana niyo bigomba tuzosubira kandi kubana namwe. Ego murazi ko ikiganiro cy'amakiba misi yose ya gatandatu isaha 3 n'igice z'ijoro, ni misi yose ya kane mu gatondo ka kare isaha 11:30 ni kuri Radio Voix d'Espoir ijwi iremesha. Reka ndakubwira ikindi kintu, urashaka kutahabona neza ukajuragirika, haroroshe cyane. Reka ndaguha nimero za telefone Zoom protocol ashaka kuyobora, akakubwira ati ndi ngaha urambona, haroroshe cyane mugabo. Reka ndaguha izo nimero 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 0803 68 09 0803. Nakubwiye nti ni ku G12 rya Carama, uvuye aho amabisi akatira ni ku G11, ucuja ku G12 biti ry'imbaho, urihagazemo ukajinjiramo gatonya gusa ucubona urusengero. Yesu aguhezagire, urota Imana n'abamarayika. Yesu aguhezagire, murakoze cyane. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo
nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura